Yes bakunzi ba KMTV uno musi n'umusi udasanzwe ku gihugu c'u Burundi uno musi n'umusi udasanzwe kugwaruka rw'u Burundi aho twibuka intwari yitwa General Adolphe umwe yahoze ari mu bashuye gukora ibikora inka yashoye gukora ibikorwa bitandukanye mu gihugu c'u Burundi tukaba turi kumwe n'umwe mu bajene turabona yambaye umupira wanditse ko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana inyuma tukaba tubona ko hari handitse ko ngo Kamenge hindukira kamera ngo Kamenge muze mwame kujya mwari iryo ni jambo ryanditse ko turagize yamwe n'amahoro muba mwitwa gute noba nitwa Nkurunziza Fulgence Nkurunziza Fulgence kubera iki no musi mwahisemwe kwambara umupira umeze gute kubera nukuri muhisi wacu turamukunda cyane yari intwari yari itanga kandi nta na kimwe kandi yarafise urukundo cyane ego no musi uwo bugira kangahe twibuka General Adolphe mu gihugu cyacu Burundi ubu yoba umunsi ugira igira kangahe icuro igira 8 mbega General Adolphe yoba yagandaguwe ryari yoba itariki yari 2005 na 15 yes muri 2015 niho yagandagurwa n'abansi b'igihugu mwarabibonye twebwe nk'abamenyesha makuru twahishikiye twagiye mu misa aho bariko baramusabira byari bimeze neza biragaragara ko abanyakamenge Adolphe Nshimirimana atazokwigira ava mu mitima yabo ego nazotuvamo mu mitima nukuri ebana n'umuvyeyi wacu kandi turamukunda cyane kandi tuzokwama tumukunda cyane biragaragara neza yuko General Adolphe ari mu bantu bashoboye gushariza Kamenge kuva bakiva ku rugamba gushika bashike mu gihugu akorera igihugu arinda nakizira Kamenge yarayisharije cyane ndibaza niyo mpamvu mwa mumwibuka cyane niyo mpamvu cyane tumwibuka kandi tuzokwama tumwibuka mu bihe byose nukuri nta bintu novuga biruta ivyo yatugiriye nukuri kandi turacari inyuma yiwe kandi tuzokwama inyuma yiwe. Yes, reka tubashimire cyane nkuko muko murabikurikirana tugira twinjire muri salle aho harabubahwa batandukanye twamubonye Premier Ministre Ndirako Buca niho yarari ku rushengero aho yaje mu misa vyagaragaye no gutwara umugambwe CNDD-FDD Reveriyano niho ari n'ubu turi kuri salle ya conference aho biko birabera ibirori tuguma tubibashikiriza ikibiriraho aho abagumya banga bafatanye mu nda abene gihugu bavuye ahantu hatandukanye baje kwifatikanya n'umugambwe CNDD-FDD kugira ngo tugume twibuka iyo ntwari yacu General Adolphe Lieutenant General Adolphe twabonye umuryango wiwe bajya abana bari bambaye imipira itukura bo bari abana biwe bajya abana biwe yari umuryango wiwe babahungu biwe turatwumva yasize ego babahungu biwe yasize ujya mu mama nawe ni mama wabo canke n'umutanzi ujya ni mama wabo ego biraryoshe cyane twongera twiyubaka intwari ziguze igihugu cyacu Burundi igihe bava ku rugamba bagashika mu gihugu cyacu Burundi niyo mpamvu adashobora kwibagirana no mugambwe CNDD-FDD ego ivyo nivyo kandi kanatsinda ari ikintu noshobora gutanga ico nabonye n'amaso yanje yaramfashije cyane hari mu ntambara ya 93 ico yamfashije abavyeyi baransize mu nzu bansize mu nzu ahantu hitwa Kigwati ansize mu nzu bansize mu nzu candugura umuryango ncasanga ahantu bafasha ahantu baruhukira acaramfasha nshira ku mugongo kuko nakanatsinda yara kera gwana yambara igikoti cirabura hasi ariko narashimye cyane ingene yandokoye kandi Imana imuzigame ego. Yes, iyi ni naho imwe mu bajene bashoboye kubona ineza yiwe mbega ico gihe ufise imyaka ingahe ico gihe nari mfise imyaka 13 ariko yaranguye ko aramfasha gushika abavyeyi mu gihe bari bagutaye mu ntambara yo mu Kamenge inzu ziko zirabomogwa ari bombora hama yaragutoya gushira ku mugongo ashira ku mugongo acantwara gasamanzuki ico nukuri ndakimushingira nahe nukuri kandi yarafashije benshi atari jewe yarafashije na benshi cyane nukuri Imana imuzigame ahari ego tukaba tumwifurije uburuhukiro bwiza nkuko vyumva uyu numwe mu bajene atibagira ikintu mu 1993 yagiriwe na Lieutenant General Adolphe bagishobora kugenda kugwanira agateka ku mwene gihugu ubwigenge bw'umurundi n'umurundi kazahari aravyibuka ineza yamugiriye iki ni gishingana kimwe dufite ibishingana byinshi aho abantu benshi bavuga ineza yabagiriye hari nabo twumvise yagerarihira amashuri yapangiye amazu yafashije ivyo hoho ni sino
en fait no bitera ishugwe cyane kuko yarafashije benshi abajene benshi ugwaruka kandi yarakunda kugwegera cyane akabereka gukunda igihugu ni cyane cyane n'abandi benshi yarabapangira yarakagira gute n'umuntu yakunda abantu cyane nukuri nta kintu novuga cyinshi kandi byinshi arabifise yarabikoze. Yes, twizere ko umutima wo gukunda ugwaruka ari umutima tunabonamwo Sebarundi Evariste Ndayishimiye Neva ahari biragaragara nawe ko ari mu makanda ya gwarukundo nyene rwo kwiyegereza ugwaruka ndibaza nawe uhora ubibona. Ego ni nukuri nyakubahwa turamushimira cyane nukuri ego ariyegereza cyane igwaruka cyane kandi Imana imuhezagire nyakubahwa. Yes, bakunzi ba KMTV muri kumwe na Chris Miguel kuri microphone za KMTV abadukurikira bari hakurya y'amazi abari Amerika na Europe niduhengeshanya kwerekana ibiriko birabera mu gihugu cyacu Burundi na cyane cyane muri bwa bumwe twerekana incuro nyinshi aho abene gihugu basidukanye niyonka baza kwifatikanya n'umuryango wa General Adolphe Lieutenant General n'abagumya banga batandukanye n'abene gihugu bavuye mu migambwe itandukanye nabo nyene baje mu misa twababonye aho twabonye abubahwa n'abategetsi batandukanye Premier Ministre niho yarari sinzi ko wamubonye. Yego namubonye. Mbega umuzi izina. Amenyesha makuru tubari turakunda kubaza. Oya ni mwumbabarire ni mwubahwa. Ariko kanatsinda izina murariza ariko dukunda cyane. Yes, nawe yari yahishike sinzi ko wamubonye. Ego namubonye. Ego aba n'abanyakamenge bashoye gukora umwambaro uriko ifoto ya General Adolphe ngo Kamenge muze mwame uko mwamye. Ndikwereka ku kajambo ariko kari kuri uwo mupira wa. Ni kubera turazi akaranga kacu ka Kamenge kandi niko tuzokwama turi nukuri. Ego reka tugushimire mu kibanza c'urundi gwaruka go mu Kamenge gwahisemo kugura ino mipira kwambara ino mipira mukayikoresha dushimire ugwaruka gose gwaje muri bino birori dushimire n'abarundi kazi n'abene gihugu bivanaho naho mwazananye twabonye n'abantu batwari imigambwe itandukanye bahishike ngaha twamubonye n'utwara ninde ujya twara OTB twande ntuzenya yitwa gutya yatwara OTB ujya ndibaza yuko abo mwabo namubonye ari mu ndi mugambwe gimushatse kuvuga ko hari n'abandi bavuye mu yindi migambwe baje gushigikira no kwibuka intwari General Adolphe nivyo nanishatse kuvuga reka tubashimire cyane twizere yuko ikindi gihe muzoduha ijambo cyangwe mukadushikiriza ibiko birabona cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi nikikubwiye no mbonera kure désolé inigiki mubwiye no mbonesha kure abaye nukuri turabashimiye kandi muzokwame muri intwaro uko nyene mudushigikira nukuri nta kindi novuga ibintu byinshi kandi murakoze cyane kudushigikira. Ego bakunzi ba KMTV mwese murakagiraho mubahwe mwari kumwe na Chris Miguel kuri microphone za KMTV naho butaha muri bwa bumwe nyene turi kumwe twese biragize birashoboka sawa très bien.